amashimesi ku Mana amashimesi ku Mana. Haleluya haleluya. Mukozi w'Imana yatubariye ko hari icyo Imana ihejeje gukora muri ino shengero y'Imana. Ndakwifuriza wene data kw'icyo gihejeje gukorwa cyo kubera inyungu nawe n'Imana. Amena. Igihejeje gukorwa kikubera inyungu mwene data. Muri uru rugendo turimo dukurikira Imana iri n'ibyo igira tukwifurira buke buke ikura muri bya bindi wayisaba ikura no mu tutazi ariko bigenewe wewe isha irakwifura kamera. Amen. Iki twifuye muri kino gitondo kikubera inyungu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kuri uyu munsi twamaze kubyumva ni umunsi wa Pentekote. Ni umunsi Mpwemu Yera yaje kubatumwa. Abo bari bamurindiriye muri rwa ruzu ahejeje kuduga mu ijuru yababwira ati genda murindire hariya. Haleluya. Ati murindire, ati nicyo muzokora na kimwe nk'abantu barumikira umwitsa. Uwo mwitsa rero niwe yabonetse uno munsi Mpwemu Yera. Haleluya haleluya. Ndakwifurije mwene data yuko uwo mwitsa yoshinga imizi muri wewe uzosubira inyuma. Amen 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 amen. Nuzosubira inyuma. Mpwemu Yera aza kudukura mu madini. Haleluya. Mpwemu Yera akugira umukozi w'Imana utaranze ngo mpagaze mu idini ricanye ririya. Haleluya. Mpwemu Yera aguha kuba uwera ukaba umukozi w'Imana. Haleluya. Ukagendana n'Imana. Kandi Mpwemu Yera iyo umaze kumuronka arakweza. Haleluya. Mpwemu Yera arakweza ukumva ko uwera, ukumva ko atakibi wo kwifuriza mwene wanyu. Haleluya. Ukumva yuko uri mu ishengero nka gutya bose ubabona mu ishusho y'Imana. Haleluya. Bose uku turi ngaha tukabona ko twaremwe n'Imana imwe kandi ko turi umwe kuko dusa n'Imana. Biriho muri kumwe dusa n'Imana. Biriho muri kumwe dusa n'Imana mwene data. Haleluya haleluya. Biriho muri ku mutima dusa n'Imana mwene data. Haleluya haleluya. Mpwemu Yera yatuje ko tuva mu biganiro byose. Mwene data ndakwifurije Mpwemu Yera abe kuri wewe kuri uno munsi. Pastor ndakwifurije Mpwemu Yera. Ndabifurije mwese bane banje Mpwemu Yera abe muri mwebwe abakomeze muri uwo muriro murimo wo gutambira Imana wo kuririmbira Imana abakomeze gushikiriza bivuze mu izina. Haleluya haleluya. Mpwemu Yera ashaka Imana bakozi b'Imana abe muri mwebwe uyu munsi wumve iki cyibutso ko twibuka umunsi Mpwemu Yera yaza kubatumwa natwe tubone ko ari kuturemera kugira ngo. Haleluya haleluya. Mpwemu Yera umukozi w'Imana yatanguye arabivuga wari kumuha umwanya munini ngira yari kumara n'amasaha abiri arivuga ibya Mpwemu Yera kuko arabizi rwose. Mpwemu Yera yakuje ko ubikete bisomeka. Haleluya. Ubikete bisomeka ukamenya yuko kuri pasiteri, kuri reverend pasiteri, kuri archbishop, kuba uri mwarimu, kuri mudiyakoni, kuri korali, koriste, ibyo byose birutwa nuko twamenye
twabonye Yesu Kristo, yuko twabonye amaraso ya Kristo kuri twebwe. Haleluya. Ivyo nivyo bihambaye. Ibihambaye iyo mpamvu yera ari kuri wewe ndabibanza ukigwanya. Haleluya. Haleluya. Iyo mpamvu yera ari kuri wewe ugendera w'ijwi rya mpamvu yera akakwigisha kwicisha bugufi mw'izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Pero nashaka ndabifurize umunsi mukuru wa mpamvu yera aza kubatuma uno munsi, kandi ndabifuriza ko twogira umwete tugahabwa mpamvu yera. Mpamvu yera niwe azodushoboza gukora ivyo Imana ishaka. Haleluya. Tagira mpamvu yera dukora ivyo Imana ishaka. Mpamvu yera adushoboze gukora ivyo Imana ishaka, kugira ngo bene data niyo twarangiza ubuzima bwacu bwo ngaha ku isi tuzobe twarashoboye gukora icyo Imana yaduhamagariye. Haleluya. Haleluya. Turondere mpamvu yera abe muri twebwe kugira ngo adushoboze gukora icyo Imana itugombaho, icyo Imana yaduhamagariye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Nashaka mumundire ndabakire muri aya amajambo abiri, rimwe turikure mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba c'icumi. Mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba c'icumi ku murongo wa 34. Ijambo ryatubarira ngo Petero, umutwe w'amajambo ryatubarira ngo Petero avuga ubutumwa kwa Koruneliyo ngo bahabwa mpamvu yera. 34 nashaka ndabakiriyemo na 35 aravuga ngo Petero yansika kuvuga ati nukuri niyo bimenya yuko Imana itarobanura abantu ubutoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Iryo jambo mbe mwarikurikiye. Ndasubiramo ngo Petero avuga ubutumwa kwa Koruneliyo bahabwa mpamvu yera. Ngo Petero yanzika kuvuga ati nukuri niyo imenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Haleluya. Haleluya. Imana iyo yakwishimiye irakurobanura, kandi naho woza ibiti n'amabuye ibikunda irakurobanura ikagushira mu bakozi bayo. Haleluya. Bwira uwo muri kumwe uti irakurobanura. Mubwira uti irakurobanura. Irakurobanura. Mubwira uti irakurobanura. Nirobanura ku butoni, iraba yoyo icyo yaguhamagariye. Haleluya. Haleluya. Iraba inyungu yayo, iraba inyungu yawe. Haleluya. Kuko ijambo riratubarira ngo yari ituzi witaratubumba hariya munda kwa mama wawe, ngo yari ituzi. Haleluya. Yari ikuzi itarakubumba, nicyo gituma ngo nirobanura mu butoni. Mbega ko yari ikuzi ikabisi kizogukoresha wumva yakurobanuye mu butoni, ko yari ikuzi yonyene. Basi yari ikuzi, yari izi n'izina ryawe, nayo ko ataramenya ko
Haleluya. Subira kugira ngo bikumuti yarikuze. Yarikuze mwene data. Yarikuze. Haleluya. Ariko amahanga yose uyuba agakora ibyo kugororoka iramwemera mwene data. Imana iratushaka ko tuyigororokera tugakora ibyo kugororoka kuko nayo iragororotse. Haleluya. Imana irera natwe ishaka ko twaba twiyeza iminsi yose. Haleluya. Reka ndabakire no muri iri jambo dusanga muri Yohana umurongo mu gihimba c'icenda. Yohana mu gihimba c'icenda. Yohana igihimba c'icenda aho umutwe w'amajambo utubarira uwavutse ari impumyi. Haleluya. Umutwe w'amajambo uratubarira uwavutse ari impumyi. Ku murongo wa 31 aratubarira ngo turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha. Haleluya. Ngo turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha, ngo ariko uwuyubaha akakora ibyo igomba uwo niwe yumviriza. Haleluya. Haleluya. Ngo amasengesho ngo y'umunyabyaha ngo ni uruyogoyogo ngo mu matwi y'Imana. Haleluya. Amasengesho y'umunyabyaha aba ari uruyogoyogo. Ntibagombe bamusengere bati uno munsi arapfuye mugabo ni uruyogoyogo igihe ari abanyabyaha bariko baramusenga. Haleluya. Imana ngo ntiyumvira umunyabyaha. Haleluya. Ariko uwuyubaha, haleluya, wagakora ibyo igomba ngo uwo Imana biramwumviriza. Bene data, tugendere mu kubaha Imana. Amen. Amen. Tugendere mu kubaha Imana kuko Imana yaradutabaye. Jewe yaranabaye bene data. Haleluya. Haleluya. Jewe Imana yaranabaye kuko yanguye kure, yanguye muri Egiputa, yanguye mu banyabyaha. Hariyo nari mbohewe, hariya mu kabarwe, hariya mu busambanyi, hariya mu nzigo, hariya mu ishari. Ariko wowe kira nawe yagukuye mwene data. Ariko niba uzi nawe ko yagukuye muri ibyo cyane mu bisa n'ibyo, wubaha Imana uno munsi ko yagukundiye ukaza imbere yawe mwene data. Haleluya. Haleluya. Niba muri kumwe ukigerageza kubaha Imana, niba muri kumwe Imana, niba mugane ukigerageza kubaha Imana, gerageza kubaha Imana mwene data. Gerageza. Abakozi b'Imana barabibona umenya akajambo kabakora guca. Gerageza kubaha Imana mwene data. Haleluya. Tugerageze kubaha Imana kuko ijambo ry'Imana riratubarira ngo ntituze umunsi cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo ntituzi umunsi cyangwa isaha, aricyo gituma dukwiye kwama twubaha Imana. Haleluya. Iyo wubaha Imana waba witunganije. Haleluya. Uwo munsi niyo washika Imana igaheza iti ngwino mana, ukagenda ntabwo wumvise. Haleluya. Haleluya. Rero ni muri aya majambo nashaka nsubire ndabifurize Pantekote nziza kuri mwebwe muri ngaha no ku miryango yanyu. Pantekote nziza ibe muri mwebwe. Pantekote nziza ibe mu gihugu cyacu. Pantekote nziza ibe mu ishengero Imana yaduhaye gusengeramo, bivuga ngo Yesu
haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana yavuze ati hari icyo Imana yejeje kudukorera muri kino gitondo. Haleluya, haleluya. Hari icyo Imana yadukoreye muri rino shengero. Muribuka ndiko ndabatumira